Hama ku ndirimbo yawe nshasha Isengesho yindi mwakoranye na Fofo Favie mwotubwira nayo icimviro kiri muri iyo ndirimbo? Mbaye bref ndakuvuga ati Isengesho ni mu majambo make ni expression y'umutima uriko yatresa ku Mana, uriko urabwira ibintu yifuza ko Imana iyihundura. Yego. Hama mwayikoranye na Fofo ninde yazanye ico cimviro cyuko mukorana indirimbo niwe canke Fofo? Hama mu kwandika mwashize hamwe mwese canke hari umwe muri mwebwe yanditse iyo ndirimbo? Kuva kera avant ko dukora Isengesho je na Fofo twarakunda guhura canke tukavugana dukorana ikintu, dukorana indirimbo nige kuri stage tugenda tukagira ama freestyle twese turi babiri. Muga twatuvuye ngo men ifa ku munsi umwe dukora ikintu. Muga nibaza ko Isengesho yaje nka occasion nziza aho iduhuza cette fois-ci ni Fofo yagize icyumviro bwa mbere nkuko nanje nari ku kirongo bwa mbere nari kumurondera muga niwe yaronse bwa mbere icyumviro and then arambwira ebana je ndafise chorus turashobora kuyandika hama ndumvikira ndayumviriza ndumva umutima araniexplica concept hama nanje ndandika hama kirasohoka. Hama tudatevye reka tuje ku kindi gice cya kabiri aho tugira twabwira Prince MSHINDI si umuririmbyi gusa ariko Prince MSHINDI arafise ibindi bintu akora mu buzima bwa misi yose. Ego hama imbere yuko twandanya ikiganiro cacu ndabasavye mungire subscribe kuri chaîne YouTube yacu, kuri Facebook mupartage ku nshuti n'abagenzi zanyu ababanyi bose mupartage. Murakoze cyane kuduteko bidutera intege, turabona yuko ibyo turiko turashikiriza biko birabahimbara. Hama ntimutinye gushikiriza ivyiyumviro byanyu ku commentaire, mushobora kwandika mukadushikiriza ivyiyumviro byanyu ingene twoteza imbere televiziyo yacu. Murakoze cyane. Prince MSHINDI ubu nagira ndakubaze mu buzima bwa misi yose turabazi yuko turumva cyangwa turanabibona kuri YouTube yawe niro muririmbyi gusa ariko hari ibindi bintu ukora mu buzima bwa misi yose. Muri byo ukora mu buzima bwa misi yose kuba batabizi wowe byo bari biki? Uretse umuziki gusa Prince ndi mu réalisateur wa video cyangwa bita umuhinyanyuzi w'amasanamu. Hama kandi nkaba ndi umujene gisijambo ry'Imana. Yego ivyo ahanini nje nkora. Muri aho ko guhinyanyura amasanamu byo bavyitwa gute? Mfise maison yitwa Igicapo Lens. Hama nkaba nkora même temps muri fondation yitwa DNF. Yego nkora ahantu habiri iby'amasanamu. Tutera intege no kubandi baririmbyi umva ntibicaje ko ntisaje yo kuririmba gusa munashobora kwiyungunganya ngaho onyingira ndashaka utera intege kubandi bantu babiyumvira ati jewe shoboye kuririmba no kuririmba gusa nta business shoboye gukora canke nta kindi kintu shoboye gukora wowe kuri wowe ukivuga kwiki? Je nizere cyambere ko umuntu wese muri we uko ngana kose aho yavukiye hose peu importe niveau y'amashuri canke classe sociale arimo, je ndizera ko mu muntu wese harimo ingabire Imana depoje kandi ingabire nini cyane ishobora kubera solution isi. Rero mba nuvumengo izera ico kintu iyo mbuto Imana yateretse muri wewe hama uyicultive hama uyizane hanze. Ndakunda kubwira abajene akunda kuvuga ngo mu Burundi nta opportunité ahari canke hari ibibazo byinshi canke turi limite n'ibintu byinshi canke amashuri mba nuvume ngo men nta excuse baho. Nkunda kuvuga nti urote binini mugabo ntihumva isoni zo gutangura gukora ibintu bito bito. Yego ati vyose bihera mu gutangura bito bito. Hama hariho video twabonye kuri YouTube yawe uriko uravuga ubutumwa muri Eglise. Ufise ngamba kuvuga ubutumwa nako? Ego ndafise sinzi ko navuga ngo ni ingabire canke ari responsibility. Ndafise responsibility yo kwigisha ijambo ry'Imana mu bajeni baza ko en tout cas kuri jewe umuziki si ikintu ca mbere kugira gusa juste kugira ndirimbe umuntu aryoherwe yumve flow yumve freestyle canke ikintu ca mbere mashaka umuntu ko asigana message ca mbere nuko ijambo ry'Imana ngo turi umunyu w'isi. Nuko yabana en tout cas nimbuzi kuri umunyu w'isi soka hanze nk'abantu bakijijwe reka gwiyugarana mu rusengero. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza ntibari mu rusengero. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza bari mu marigara, bari muri boîte, bari mu kabare, bari kuri Facebook, bari kuri internet. Rero si ukijijwe reka gutakaza umwanya uri mu rusengero gusa. Sohoka hanze hama uzane abandi bana aho hanze. Icyo nababwira. Amakuru abadakijijwe. Yakuru abadakijijwe nuko nababwira yuko bana umugenzi wanje Olivier Kizimana akunda kuvuga ati ngo
ngo ifi ntishobora kubaho neza itari mu mazi kandi n'inyoni ntishobora kubaho neza itari mu kirere rero n'umuntu ntashobora kubaho neza atari mu mana kuko niho yavuye yego mwakoze cyane Prince MSHINDI kuri inama mwatugiriye mwakoze nawe yego ariko akajambo kanyuma ko dukurikirana bose icyambere ni gutera intege mwebwe mudukurikirana kuri Burndian Gospel TV nibijya ni kugira subscribe ni kwemvita abagenzi bawe gupartager hama kandi ugira uruhara nawe ubwawe mu gushikiriza ubutumwa bwiza yego ingabire yawe uko ingana kose wita ntoye isikiriza abandi izobafasha yego murakoze cyane kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri Burndian Gospel TV ikiganiro cyacu akaba ari hano kirangiriye ntimwibagire kandi nk'uko yabivuze kugira subscribe kupartager ino video ku nshuti abagenzi ababanyi aho bose ino video muzoba mukoze